bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus nongiye kubaramutsa ndabahanye ikaze mu kino kiganiro cacu cy'uno munsi twari tuvanye mu kiganiro giheze mu kanya gato cyane tubabwira ngene situation zari zifashe mu gisagara ca Uvira ariko turongiye kugaruka mu kindi kiganiro tubabwira cyane ku migwano iriko iraba mu bice bigiye bitandukanye kanangure ndamutse cyane abadukurikirana bose aho baherereye yaba bari ngaha mu Burundi canke abari hanze y'u Burundi aho baherereye hose umve yuko turamuje ndetse tubahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu nko bisanzwe umusesanguzi mwamubonye ibubafu bwanje niwe tugiye kubana mu kino kiganiro bwana musanguzi nongere kukuramutsa nizera yuko umunsi ukura urangiza neza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Umunsi mu by'ukuri ko ndawurangiza neza. Yes. Ibintu biko biragenda neza cyane. Reka kwanza ndamutse abadukurikirana. Ndabahe n'ikaze. Ego. Ariko kandi umbabarire ducishamo kano kantu bwana journaliste. Nta kibazo byo mbere yuko twinjira neza mu kiganiro nyezina. Ego. Hariko haravugangwa mu mico itandukanye ahantu hagiye haba amatora. Yes. Yuko hariho abantu bashatse kuvyonga mu gihosha. Si mu gihosha gusa no muri za kinamba navyumvise nandi atandukanye. Mbere hariho n'abagize n'abafunzwe. Ego hariho abari mu minwe y'inyamiramabi. So bamwe rero nabandi rero ko bavuga ya muhe. Bariko bavuga ya muhe mugabo hari ikintu kiri kirambabaza cyane gose byumve kubera ko bakomeza kuvuga yuko ngo umugambwe CNDD-FDD ari wo uriko uriba amatora sivyo mugabo ntibashimira ubwa mbere kino gipolisi ego gifatira mbere penebe kiriko kirabyitwaramo neza ego ntibashimire n'aba bene gihugu reka mvuga aba mandataire bakanuye ego ntibashimire wanashaka n'abanyene bo mu mugambwe CNDD-FDD ego bariko baraburizamwo ibikorwa bibi bigayitse hamwe ariko by'abashatse gusa nabi amatora mu kuyavyonga. Ibi rero bica bimbabaza bwana journaliste. Abantu benshi udusigaye tubona ibibi gusa. Ego. Ntitubona ibyiza. Cyane gose. Kandi ikindi kintu novuga nuko birafise ikindi kintu byigishije bino bintu. Ego. Nukuvuga mu Burundi twarakanuye. Cyane gose. Twarakanuye ku buryo kuduca mu ryahomye biragoye. Tubona kuri. Sipana imbonera kuri zo mu uko bisha cyane. Kuduca mu ryahomye biragoye kuko nimba hashoboye gufatwa. Ego. Reka nange kanabonye mu kinama nimba ntihenze. Ego. Aho hafashwe abantu babiri bari bashatse bafatanywe itonga nkoresha iyo mvugo. Ego. Ndetse n'uwabahaye ayo makarata baja gukoresha nawe akaba yafashwe. Ego. Ndumva kabisa noshima kiye kuko cyakoreka yaje ahantu. Ego. Abakabisa byimva mu mutima nabo gushimirwa. Ariko kandi aba nabo bashatse gukora ibi bikorwa bigayitse. Ego. Nabo gutegwa ibyatsi cyane gose. Nabo gutegwa ibyatsi. Kandi ibintu biko biraryohera kubera babandi bataburi ico bavuga kitagenda neza. Bariko barabona yuko bariko barahana. C'est ikintu ciza rero. Erega rero kibabaje nuko bajya rero batabona ntibabona yuko bajya babikoze bahanywe. Babona gusa byakozwe. Mbe urazi yuko urongoye seni yaciye abasabira urubanza rw'ikibirira. C'est très bien. Yeah. Ibi ni ibintu byerekana yuko ikosa rirahanwa. Nukuvuga mu Burundi nta uri hejuru y'amategeko. Sibiro ni ibintu twokwishimira mu by'ukuri. Nubwo bamwe n'abandi batabishima batabikunda mugabo nka jewe ndumva yuko ari igikorwa cy'iteka vure umuntu akwiye gushima cyane gose. Sasa bana musanguzi kuri aka kagaciyemo mugana byo byari by'ingenzi ko ndazi yuko abantu benshi badukurikirana abenshi bazinduriye mu matora. Yes, nkuko bisanzwe twisubire neza ku mirongo y'urugamba mu gihe abantu benshi bazi yuko muri Sud Kivu ari umuri uri kuraka basugereje Uvira binjiye Uvira n'ibindi byinshi biravugwa ariko muri Nord Kivu naho ntivyoroshe na bukebwe mu bisanguza. Amakuru dufise ava muri Nord Kivu atumenyesha neza yuko aba wazarindo bashoboye kwivugana ibirindiro bimwe mu birindiro by'inyeshamba za RDF. Bwana musanguzi aza kudufasha tubwire umwanya byabereko ndetse n'ibirindiro byashoboye kwatakwa n'abawazarindo dushoboye kumvira hamwe n'ibyashoboye kononekarira niyo mirwano. Bwana musanguzi yindi kaze kuri B-Info Plus. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Hari ikintu ngomba kuvuga. Ego.
bon ibi bintu biriko birabaha muri Kongo muri kino gihe biriko biranyibutsa ibihe twaciyemo hano mu Burundi igihe umuhari CNDD-FDD bagomba gusinya cessez-le-feu sivyo je ndibuka hariho n'abari baradezerse muri CNDD-FDD mugabo bumvise ngo bagomba basinye cessez-le-feu bagiye kuri front kurasa kugira bemeze leta ibyo basabye mu biganiro baciye basubira gufata impoho barahambya nako abandi rero wanashaka hariho abenshi bapfiriye kuri front kuri kajya kanyuma bagomba bace baje mu mazone do cantonnement yes hari abaguye muri zya ntambara kandi byari byaramaze kugaragara yuko cessez-le-feu kutike kuti igomba gusinya ibi rero nibyo ndiko ndabona hano muri Kongo nukuvuga izi nyeshamba za RDF ibintu byose zasavye bisa nk'ivyakubiswe umupanga byaranse kumviko nta na kimwe cyumviwe ntivyumviwe kabisa so rero bariyumvira gusinya cessez-le-feu bagaca baharura kumbura ingabo batakaje bagaharura ababo baca bakurikiranwa n'ubutungane amafaranga bakoresheje bagaharura uburyo bakoresheje bakabona bati wapi kabisa ntireka kumbure basi turabe ko twovyura kanyerigabo turabe ko twofata ibindi bice bitandukanye hama dusubire kunegosia tumwereke Cirombo yuko twamusugereje ashobore kuba yo kwemera ibisabo byacu ahantu kumenyesha bona journaliste n'abadukurikiranye yuko le patron wa M23 Kabila bamuciye urubanza le 22 yango rabimenye baramwatse n'ubudahanga c'était vendredi no bamuciye urubanza nabonye yuko azonyagwa ivyiwe byose afise muri Kongo so byose vye gukire ni byinshi reka tere kudevika ikiganiro mugabo nshatse kwerekana yuko izi ntambara aba M23 bakomeje basubiye gusana batanguza gushasha ntabwo mu by'ukuri bariko bazitanguza ngo nukugira ngo barabe ko progress wapi kuko ega nabo nyine ubwabo barazi yuko nkamwe aba wazarendo bahabwa favor yo kubarasa bo bamesa bo bamara bovuga bati aba wazarendo rero ni mugwane nabo aba wazarendo bokora ibara cyane gose rero ibi byose bakora barazi yuko wazarendo ifise limite baravuga bati reka twe tu progress wazarendo nishobora kutugira kutwataka n'ahandi bagaca bashaka kugira ngo barabe ko bemeza leta ya Kinshasa nayo shwi wapi so ibi rero nivyo byatumye wazarendo idundumigwa aha muri Nord Kivu sivyo d'abord basanzwe bafise amakuru yuko izi nyeshamba za M23 zishaka kwigarurira utundi duce muri Masisi no muri Walikale kugira ngo bashobore kwagura amazone bakontrola urire bakontrola wazarendo rero ejo mwijoro nukuvuga hari le 24 sambiri ijoro niho baca bagaba ibitero biremereye bitoroshe aho bita muri Kalonge na Karembe aha ni muri ni hagati ya Masisi hamwe na Walikale niho abawazarendo bashoboye kugaba bitero ndagasubire mu biremereye ku birindiro by'inyeshamba za M23 na RDF ni gitero novuga cyamaze umwanya muremure kuva saa 2 y'ijoro gushika saa 8 y'ijoro ntabwo cari gitero coroshe kandi ni ca gitero cyo kubira kuko aba M23 bari bijajaye cyane gose ntibari baniteze yuko abawazandi bashobora kubagaruka ibitero aya masaha y'ijoro kandi amakuru mfise na yuko izi nyeshamba za M23 nako
ziri kubona na RDF aha muri Karembe na Kalonge bari bararanye gahunda yo kuzinduka kuranforsa abandi ba M23 kugira ngo bashobore kugaba bitero mu buce butandukanye muri Masisi no muri Warikare baraye ko bashobora kugira gute kuhigarurira. So bari baraye rero baronse ibikoresho bazindukana ku mafront. Aba wazalendo nabo na FRDC ico bakoze ni giki baciye babubira iyo sambiri ijoro. Barabarasa bimwe biteye ubwoba ku buryo aba wazalendo basize baturiye n'ikambi yizinyeshamba yahabita Ikarembe. Bisigura ko babarashe barabashwira. Barabarashe abatapfuye baratibirindiro bariruka. Aba wazalendo nayo qu'est-ce qu'ils ont fait? Baciye binjira mu mastoke yabo yose baregeranya munition n'ibifungurwa ntibabasigiye. Aha rero mva ngo baturiye n'ikambi bakuyemo byankenerwa byose baca baradomeka ikambi. Aba wazalendo barigiye. So rero mu bucagucagu mu masaa 11 niho zino nyeshamba zaciye zisa n'izigira izigaruka kuraba ko abazendo batagira canke iki basanga abazendo bamaze kugira gute kwigira. Target ya wazalendo kwari uguca intege d'abord no kuburizamwo ibitero zino nyeshamba zagomba kuzinduka zikora. Deuxièmement kwari no kugira ngo bashobore kugira iki gutora bino bigwanisho zino nyeshamba zari zifise. Ubwo bamaze gushaka kuri objectif baciye bisubirira inyuma. Izi nyeshamba ro magingo zagatse zigasanga aba wazalendo bisubirira inyuma. Zaciye zirara mu bene gihugu. Zirabiba bimwe biteye ubwoba ariko nizabishe. No nta amakuru dufise ntabwo mu byukuri bisha bene gihugu. Ariko barabivye imitungo barafise yo mu ngo amafaranga n'ibikitusa amabutike baramena baratwara. Haro kwisubiza ivyo wazalendo yabatwara. Ni bimwe bavuga urufu n'imfane. Bashatse guta imfane kubene gihugu. So amakuru dufise yazindukiye muri bujya buce nuko abene gihugu bazindukanye ubwoba butagira uko bungana kuko bibaza yuko izi nyeshamba zishobora guca zibagaba ku bitero zikabesha yuko ibare wazalendo yagarutse. Nibwo bwoba bwazindutse hano mu bene gihugu muri buno buce. Aba wazalendo bazindutse nako bari baraye bagavye ibitero ku birindiro bya zino nyeshamba za M23. So ariko kandi hano nyene hafi ya buno buce ni muri Masisi hoho nako hazindutse novuga ibitero biremereye kandi kuri uno munsi landi itariki 25. So inyeshamba za M23 zaciye zigaba ibitero ku birindiro by'aba wazalendo sivyo. Aha ni kumesha ko ibitero byabereye mu buce bwa Boabo, Bihoro hamwe na Muhemba. Tuje ni muri territoire ya Masisi, précisément mu gace bitwa Osobanyungu. Wowe uzabamaze ko muzayiko. Wewe ndumva niringara ushobora ko wivuga. So amakuru mfise bona journaliste nuko izi nyeshamba zaje kugaba ibitero muri buno buce butatu ubwo muri Masisi zaje ziva aho bita ni muri Nyavyondo. Juste Nyavyondo twavuze by'ama operation menshi yahabereye. Zaje ziva muri Nyavyondo no muri Kasopo baca batera ibirindiro by'aba wazalendo hajya nakubwiye habereye imigwano ikomeye bona journaliste aho aba wazalendo bashoboye kugira defense zikomeye cyane gose. Inyeshamba za M23 zirigongako kuko bagavye ibitero. Aba wazalendo basanzwe bazi yuko baza kwakira bino bitero babigavye bari babiteze kabisa. Kandi ugiye kuraba ingene zino nyeshamba zagavye bino bitero zagiye ziri determine nazo zari zikeneye ko zica zishinga imizi zikagumya bijya birindiro abo wazalendo bari barimo. Ariko reka ndabite uko bagize amahigwe make basanga abo wazalendo bahagaze bwuma baca
barabasubiza inyuma. So aya makuru rero y'uyu munsi wa 25 aremezwa na Radio Okapi, aho abenegihugu bo muri buno buce cyane cyane za Masisi bafise impungenge yuko bashobora kugwa mu mporero z'ingene zinyeshamba za M23 ziriko ziratakariza ingabo ku bwinshi muri izi ntambara ziriko ziraba. Bakibaza yuko bashobora kuzohava babagira nk'ababenegihugu bakorerwa novuga ihonyabwoko bo muri Rucuru. So baratabaza rero amakungu, ariko bahereye ku Wazalendo yuko bokora ibishoboka bakaraba ko bashobora kwigiza kure zino nyeshamba za M23. Asante sana bwana Musisanguzi kuri ano makuru duhaye. Kumbure ntibashobora kutubwira bimwe mu bitigiri by'abasirikare bashoboye kuba basiga ubuzima muri iyo mirwano yagiraba nk'ubwo buce hejeje kutubwira. Yes bwana journaliste, ku migwano yabaye mu ijoro nta makuru y'imvaho dufise, cyo kimwe niyabaye uyu munsi y'ingabo zashoboye kugwa ku rugamba. Ariko icyo tuzi nuko haba mu ijoro Wazalendo ntabwo yagumye muri bijya bindi, yaturiye gusa ikambi y'Ikarembe. Uyu munsi naho zinyeshamba aho zagabye ibitero ntizashoboye guca zigumya bijya birindiro, zasanze Abazalendo baziteguriye baca barazipusa zisubira inyuma cyane. Gusa bwana Musisanguzi nk'uko twavuze mu kiganiro giheze, hari itangazo cyo no kwita itangazo ryasohowe n'aba M23 aho bavuze yuko baremeza yuko FARDC ndetse na Wazalendo bamaze kwinjira neza na neza mu gisagara ca Goma. Kumbure navyo urafite ivyo kitubwira ko hama duhite turangiza n'iganiro cacu kugira ngo tubategurire ibindi. Bwana journaliste, buriya ni bimwe twavuga yuko aba Wazalendo bafise agashavu katagira uko kangana kubera agasuzuguro ka zino nyeshamba ziriko zirabasuzugura ku butaka bwazo, sivyo? Iri tangazo ryasohowe na M23 nta kinyoma kirimo, nukuri. Aba Wazalendo batanguye kwemfiltra igisagara ca Goma. Ariko kuba rino tangazo ryasohowe na M23 si kugira ngo abantu bamenye ko Wazalendo igomba kuribera igisagara ca Goma. Basohoye iri tangazo mu ntumbero yo kwerekana yuko coalition ya FARDC igikomeje kutubahiriza amasezerano y'agahengwe yatanzwe kugira ngo hashobore kuba hose nya seserofe. Mbe ni kubera iki bavuze ko Wazalendo yatangiye kugaragara yinjira? Bavuze Wazalendo, FARDC hamwe na FDLR. Ni mu itangazo M23 asohoye yavuze imigwi itatu, FARDC, FDLR na Wazalendo, yuko batanguye kwinjira mu gisagara ca Goma. Kubera iki batavuze iby'intambara ziko zirabera imwenga? Ntizatangujwe na M23. Kubera iki batako bavuga intambara ziko zirabera muri Masisi na Warikare? M23 ariko irashaka guprogressa. Mugabo bashaka kwerekana yuko coalition ya FARDC iriko irahonyanga amasezerano y'agahengwe kugira hasinye seserofe. Mugabo bo bagaca biyeza mu gihe turiko turabona bakomeza guprogressa ku rugamba. So ibi rero ni vya bindi novuga by'ibihenda abana bakibeshana. Sino FARDC iyaba babona ingene abo Wazalendo bababaye n'abakongomani muri rusangi bari kwakiriza umuriro kuri zino nyeshamba za M23, ibi wanashaka byonatuma zino nyeshamba ari zonyene zisaba ibiganiro ku nguvu kuko baba babona yuko baremerewe cyane. Gose kwa Musisanguzi icyo tuyaze sibike, nizere yuko abantu bashoboye kuvyumva. Ndangiza ndagushimira cyane, nizera yuko hari ikiganiro kidufitiye watwemereye kandi dushaka kugihereza abantu. Yes, reka bari cyo turangiriza ko tubereke bira y'ivyabaye muri wa territoire ya Mwenga mu kiganiro gikurikira. Reka ndabashimire, nizere yuko kumbura tuzakongera mu kindi kiganiro. Yes, kandi ndabashimire cyane mwebwe mwese twanywa kino kiganiro. Ivyinshi mwavyumvise Musisanguzi yashoboye kubibabwira mu buryo novuga yuko buri ouvert, uburyo bwuguruye cyane. Abeshi mwabitaho ibyo muri Nord Kivu. Kumbure turongera no mu kindi kiganiro aho tuza kubabwira idonido y'ibijanye n'inkuru ikirakwiragizwa yuko
izi RDF yoba yamaze kwambara imisozi yose hanamiye igisagara chavure kandi abiki abantu nizeye ko tongera kubana mu kindi kiganiro. Bye bye.